ubwo si wawundi yagura iPhone maze utunga iPhone nyinshi we arete iyihe wawundi yakubwira ati aha y'inkwano aravuyemo mugarega nivyo iPhone n'inkwano ntuzi ega nivyo iPhone n'inkwano umuntu anguriye iPhone nta nkwano nose oyaha mana yanje nta telefone yanguriye uraho oya wawundi navuze none wewe wanguriye telefone n'uyu uri kuravuga Sajwise yanguriye telefone none iPhone ya mbere watunze ni Sajwise ayiguze Sage nivyo Cyo umunsi wa mbere mbabara yari muri 2016 urababara kugeza namona ababara nyene birashika ku mundi matima ndabona ko binkoze ko vraiment nari naragerageje biranka nyene gose ndateba ndabivamo mugabo ndakurahiye ni ibintu twarakundanye turakundana n'abandi n'ibintu bisanzwe ibintu bishika kandi gukira n'umwanya mutonya byose ni mu mutwe ubwo mbona nafise bikomere ku mutima nta bikomere mfise byo tuma je ntakundana hari umuntu yambwiye ngo iyo ubabajwe cyane ngo urukundo ruteba rugahera tuvuge ko mubona urukundo ruriko ruexpira mubona biriko biza ku nguvu zidasanzwe hari amakuru avuga ko igituma utariko urasohora indirimbo ni kubera mubona uwo bahora bakundana bareka guhera kubana mu miseze niyo yamurihira ama clip video niyo yamurihira ama audio niyo yamurihira byose ariko ubu rero urukundo rumaze guhagarara ubu ngo nta kintu na kimwe kiriko kirasohora Pole sana hari amakuru yaramaze imisi ashikira ngo mona ngo maze imisi ngo agwaye ngo covid ivyo ngavuga ati none umwana nkujya kabisa na covid ntanderi yira ivyo navyo ngo nibikigabo nisore ashana aragwaye nyene nca di confina somene nyene mu gitanda ni normal akayobe gateza kutse mwana arakiza hari amakuru menshi akunda kuvuga ngo kenshi covid ngo iva ku kuntu umuntu aba yegera uwundi ubwo si biba bindi abakobwa baguma bakubita utubizu nawe mukubita utundi tubizu ugasanga umuntu arayikwanduje abifuza kuntora kandi muzoba mukoze cyane nukuri ndabibasavye miliyoni 15 vraiment ndazitware urumva urungika SMS kuri 190 hajya anye numero urungika kuri 190 muri SMS ivyo wandika igiharuro kabiri je ndi numero 2 donc urungika 2 kuri 190 hanyuma ugacuca kuri page ya Primus Burundi ugacugira like na partage mona twamatubona hanze kana mu Burundi twarayibonye hanze turazi Beyonce na Jay-Z twarabonye Chris Brown na Rihanna ibujumbura twarabonye Roriro na Sean Queen mona yabamaze kubona umuntu type nyine wa fresh muri no industry aririmba avuga ati ndabona umenga bijanye twakundana ndabona no muntu atacu bitwaye nije umutima wiwe cyangwa mutiza umutima wanje nimba hari yo barinde Hello boys and girls, nizera kumeze neza kwa kundi handi ndakubwira ko ari Juste Girl aka Dreamer from Orisa aka Black Man kwa kundi handi nijisho ni Black twavuye muri studio kugira ngo tubazanire bishasha twavuye muri studio kugira ngo tubaye ibintu bivise impoem kwa kundi behind camera bamwita umusaza kwa kundi handi Black Man nawe nyene ni wari korakora ishoko vyose ngo ano masalamu abananya sa neza kwa kundi handi twavuye muri studio twagendeye rumwe mu rugo kwiza cyane ahantu hafise impoem nizo shasha nkuko ndabibona iwa mu mwigeme atari mushasha ariko mwiza kandi abikora neza kwa kundi handi mukanyereka ndamubereke bamwita kaneza ago matwe ngo umwanya wose izina n'iryo muntu ndakura musa Mona Walda ndakura musa nanje Juste nizera kumeze fresh iyo meze neza nawe kimeze fresh sikumingi ko ari wabuze wewe nari nganye ntubizi yuko umuntu afatirwa n'ibintu byinshi akumbona umenga ibintu vya bote bitera byiyongera sana umwana batera ronka inzobe sinzi ko ari yo kwibutike cyangwa biri marasone oya nibaza ko ari kubera nayo maze iminsi atakazuba kanshako ndi muhira nyene pole sana hari amakuru yaramaze iminsi ashikira ngo mona ngo maze iminsi ngo agwaye ngo covid ivyo ngavuga ati none umwana nkujya kabisa na covid ntanderi yira ivyo navyo ngo nibikigabo nisore ashana aragwaye nyene nca di confina somene nyene mu gitanda ni normal akayobe gateza kutse mwana arakiza hari amakuru menshi akunda kuvuga ngo kenshi covid ngo iva ku kuntu umuntu aba yegera uwundi ubwo si biba bindi abakobwa baguma bakubita utubizu nawe mukubita utundi tubizu ugasanga umuntu arayikwanduje
sha wapi kuko iyo abavyariye ivyo ntibari kuba batubuza kuramukanya ça veut dire ko umuntu atobashobora kwandura aramukanije canke umuntu kuko asamurirako canke je sais pas tukari ibintu vyinshi vyotuma umuntu yandura covid atari gutanga amabizo necessaire yego ariko ivyo ntibirimo oya ntibirimo kabe siho nayikuye vraiment j'ai dit célibataire quand même ntavyuzi kuva ryari shara heze umwanya tari muto amezi nkane ane atanu ahubwo ntavyonzi narizo nibuka sinaharuye kwa kundi ahandi nibaza ko ibiyana biriko biravyumva nawe nu habuze ikiga gafizi tumutize no mukobwa umutima wacu indwi imwe hamacha udusubiza kugira muntize mwe mwega nimwe mukunda rero twe nuzi ko amalovu mbega nitwe twayazana aya nta nakimwe I'm fine gucyare kandi mbanze nige kwikunda abankunda bazoza mu nyuma umuntu ati amaze yige kwikunda abamukunda bazoza mu nyuma bisigura ko umuntu apfura mu matamu hunga keneye basoka oya nawe nkeneye nibiza gutwara umwanya toute façon bigatuma uta priorize ibintu bimwe bikabi tu vois ugasanga nyene ntukirufitiye umwanya ibintu nkaba ndiko ndarondera amahera cane nkora urumva umwanya w'amadate ni n'amarankare bice shaba vyinshi ya ariko umuntu arinda avuga uko nuko urukundo rumaze kumudeseva gusumba uko we twe tuvyibaza ninde urukundo rutaradeseva actually jewe ego urukundo bamaze kundeseva muga c'est pas pour ça ntaba nkirusha gukunda sindi muri babandi bavuga ngo ndabaye déçu ngo sinzosubira gukunda no moi je veux bien aimer kandi ndashobora no gusubira gukunda kuko nubwa mbere nabaye déçu même avant ça kandi nasubiye gukunda umva sivyo ya ni juste ko bitari muri priorité ntavyo ndiko ndarondera ya nimona akunze no kuvuga ngo nta mugamba afise kuzobana n'umuntu gusa arasenga Imana niyabishaka base babana ariko mona umugani wa mpastor ati isi setani kura kukwega iri kura kuronderaga mona oya nta na hamwe bijanye na shetani ndinze mvuga deja ko ndindiriye ubugombe bw'Imana c'est que ndayiha kuzompa ivyo ishaka hanyuma nta shetani irimo kuko kutagira mariage si mariage ni step umuntu agira mu buzima sino na Paul muri Bible mu apotre ntigeze agira mariage nta cyakirimwo fete niwe gusa abantu bishizemo ko umuntu ateza kukigira kandi sinanse kukigira nzokigira Imana niyabishaka me bareke kubona ko umenga umuntu atakigize canke umukobwa yabuze umugabo afite imyaka myinshi atararonka umugabo nta cyakirimwo agiye imbere y'Imana Imana imubona nka wowe uri marié nta kintu nakimwe kiri bizarre kirimo kandi yavuze ngo tugwire nk'umusenyo witanganyika ego urashobora none jewe ntavyaye par exemple mwese mukavyara aha isi rizoreka kugwira ariko nawe Imana ibikeneye kubona ivyamwe nkaho uzosanga nkaho uzovyara nka president muri 2005 mana yanje noneho ivyo uri kuravuga mu vyo kugwira abana ntibavuka mu mariage gusa ivyo ntibijanye mbwa voici ivyo twaje kuvuga toute façon juste je kubudasanzwe ninamona ndakubwira ati ninamona twariko gukorana ikiganiro turi ahantu bita mu Gasekebuye mu nzu yindi ariko ubu mona yimukiye mu nzu nshasha mona kuba mu nzu nshasha ya uvyakira gute sinzu nshasha tumazemo 11 ans twibamo gusa hejuru ntiyariko mugabo umva no hasi bace basubiramo nyene ariko je mbona ibintu byose mega ni bishasha bimeze fresh none basubiyemo inzu ntibayisiga hose ntibayibara ari ivyo babomora bakagira hama bakaduza hama nta bishasha nta kintu gishasha ndiko ndumva kuko icumba nahora ndaramo nico nkiraramo nta gishasha amamire niyo yarahinduye kurere Cameraman wanje yambwiye ngo mona ngo nkajya yombeshe ko ara aburitiro mwijoro ndaribura nyene ndara kuri Netflix mona biriko biza kumvuda sanzuma dusozera ikiganiro ni mona umwe mu bantu bashoboye kwigaragaza mu mwanya muto inyuma yo kuba umutubeuse tubona ayandi matala menshi cyane mona inyuma yo kutwereka vyinshi cyane nize tara zinyegeje vuba cyane umuntu ashobora kwizera kubona kuri mona c'est pas kwizera kuzibona mbwa ari kintu nkeneye kugerageza kene kina film nayo kina film parce que je trouve que je suis I'm good mu vyo actinga umugabo para film zose numva novela film ari ama film bizovana na production yayo kuntu imeze
nabo tuko turakinana sizi arizo zose vraiment jewe sinzi kurabona yuko ivyo ibintu byose ngira namashaka biba parfait ni nkuko na filme shaka kujamo numva umengo nshaka kubiri ku rwego runini cyane rukaze urumva rero nk'umusi mwaronse filme ifise budget nyene izo birimo ibintu vyiza isa neza ama image ikoze neza mufisa abahinga uzondondere yego atakaje budget karimwo ntibakugora ataka budget karimwe usanga muri ko murakoresha amahera yanyu ukamenga nivyi wawe ni projet yawe ugasanga ko mukinira ahantu wapi ugasanga image fo ugasanga inzu ya pwanje urumva ugasanga nyene biragoye ugasanga nyene wapi mugabo nimba ari ibishobora kuduza vraiment CV yanje umuntu akavuga ati iki kintu bagikiyemo ni sawa vraiment tumaze imisi tubona abigeme bo mu muziki w'u Burundi baronka amahigwe yo gukundana n'abazungu twarabibonye kuri bamwe ubu mu misi récemment duheruka gukora ikiganiro na Miss Rika n'umukunzi wiwe na cyane Wim turiko turaramusa cyane mukezi nawe gute naho nyene tuvuge tuti tugume turindiriye nawe nyene mu white cyangwa nawe samaguya. C'est pas une question ngo samagu yanje bon il est vrai samagu yanje mugabo amagu y'umuntu biratandukanye cyane hajye umuntu ntakundana n'umuntu ngo kubera urukoba turafise ama preference twese mugabo urashaka kubukunda udukobwa twonze cyane par exemple mugabo ugasanga urongoye uvyibushe kubera ari wabonye azo kubera umugore mwiza kandi kubera ari we wabonye afise personality imacinga gusumba kaya gakobwa konze usanga atani cyo gafise petete mu mutwe cyo ugasanga ukunda abavyibushe ukunda ibisusu ibiki mugabo ugasanga uguye ku gakobwa vraiment mumvikana kiyondeka ipasi urumva ni nkuko ushobora kuba nkunda birabura mugabo umuzungu asaturumvikana mugabo comme je dis ndiko ndarondera hanyuma ivy'Imana yanteguriye n'ivyo ndindiriye kuraba mbwa sino nta projet nimwe mfise muri preference zanje s'abazungu batangura vraiment hari bikunze kuvuga ngo abigeme surtout abigeme bo ngaha mu gisagara cyane ngo musikaye mukunda abazungu kwira nyene ngo mu stable nyene mu muri stable nyene ibintu bimeze neza nyene ata ibintu byo kicerekeye ubutunzi ntihagire ikibazo na kimwe ninde yakubeshe yuko abahungu babirabura atama abarundi batagira amahera mugendera mu batari ibo nabindi mugendera mu batari jewe abo dukundana ntibakenye kandi s'abazungu urumva oya sibura ko tamuhunga kenye mo nabo fakundana oya si ivyo mugandi ko ndabwira ntabo mutumaze gukundana ntibakenye mureke kwama mubona umenga umuzungu niwe afisa amahera abazungu sepango bafisa amahera uko agenda urabe genda fata indege uje muri Europe uje muri Etats-Unis bari muri struggle imwe batonda ku kazi bose amasaha 8 ku munsi bagateka bakagira iki aho wanashaka abarundi batunze kubasumbye urinze utunga muri Afrika utunga gusumba umuzungu abazungu mu umenga bafisa amahera gusa kubera bava hari yanya abantu basanzwe bakaza gukora nk'aba expert ino ni normal naje mvuye ino nkaja gukora hanze bampa amahera menshi ugiye witanze ukaja mu kindi gihugu kibamwo uburi mu expatrié baguha amahera menshi ugaca ubona umenga kuri ayo mahera asumba niveau de vie ngaho umenga afisa amahera menshi no ayo mahera hembwa ngahagiye hari yanye ari hinzu n'amatara n'amazi babiheze cyuwa samahera menshi abazungu bafisa sinzi yo mubikura mugabo no wanashaka ahubwo abafisa amahera mugabo babino babirabure nibo bayafise gusumvya abazungu wala abo bazungu basinabona amafamiye barungikira amahera rega hariye sinuko mubikura hehe wapi ati badukangisha gusa ko bavunjisha gusa nubwo ruko babishizemo ni colonisation fete tugise mu mutwe ni kwa kuntu wishizemo ko urukoba gwera bafisa amahera baradusumba ufise complexe d'infériorité mais ça n'a rien à voir turacari coloniser mu mutwe sinon ça n'a rien à voir abagwiza tunga nka mu Burundi dufise sabazungu urabibona aba twiga turabona G class arengana ngaha anye aba Mercedes bikisi umuzungu abayarimwo umuzungu muonye muduga mwiza bari corps diplomatique si wiwe voilà donc ntibijanye na gato simvuze ngo barakenye mugabo nshatse vuga bakuri mico kintu hatunga ukoze ukuye amaboko mu mpuzu agakora ntiyatunga urukoba voilà mona ramaze kubabaza cyangwa kababazwa mu rukundo Higo comme tout le monde nivyo sinabikubwiye kandi ugira uje mu bitari mu kandi bavuze ugira uheze ikiganiro no umunsi wa mbere wabaza mona yimvise gute umunsi wa mbere wabazwa naho mu rukundo yimvise gute
birababaje kame umenga nyene bagufasha nk'akarofa umenga bagufashe pupu haki kandi nta kintu kibabaje nko gukunda umuntu atagukunda vraiment kandi wowe ukaba uri consciente yuko atagukunda yuko urukundo mufitiye atari rwo wagufitiye yuko bitari ko yaguprofita surtout iyo ukundana n'abamanipulateri ari abantu bakumanipira hewe imisi mimi ukabona umenga aragukunda ugacumva umenga wahagumara kuno jewe umunsi wa mbere mbabara yari muri 2016 urababara kugeza namubona ababara nyene birashika ku mutima vraiment ndabona ko binkoze ko vraiment nari naragerageje biranka nyene gose ndateba ndabivamo mugabo ndakurahiye ni ibintu twarakundanye turakundana n'abandi n'ibintu bisanzwe ibintu bishika kandi gukira n'umwanya mutonya byose ni mu mutwe ubwo mbona nafise bikomere ku mutima nta bikomere mfise vyotuma je ntakundana hari umuntu yambwiye ngo iyo ubabajwe cyane ngo urukundo ruteba rugahera tuvuge ko mubona urukundo ruriko ruexpira je ndarufise rwinshi cyane je ndi umukobwa umenya ndi muri telenovela mbaye ku kaniwaje ntazi ni vya mindi n'umuntu nanyereka yuko bro sinyigukeneye umengo ntavyo ndiko ndabona ngo mfise espoir ya kwa kuntu mba nzi Andrade kwa kundi twakundana vyari bimeze ngo mbona bizogaruka putu die je urukundo rwanje ntirurahera ntiruranagabanuka actually uje gushasha ngakunda ndagukunda nkuko nakunze uwundi nkanarushirizaho meme tugaruke gatoya benshi baranavuga ati ino covid ashobora kuba yikuye kuri abantu baba mu diaspora atandukanye b'abafane bamona baba barahuye urabona ino ete iheze abantu baba mu diaspora atandukanye bari Bujumbura mona numva ngo yatanga imibonano ku munsi abafane ngo baguma bagwira ku mpande zose ahubwo igitwenza juillet yose nta muntu yarambonye hanze Arena Cristale aha hose ahantu none aragiye ni Kiriri Garden ni mu maresitora kubera mbanza atabantu benshi bahari justement ahubwo justement ko aba diaspora bari no na Revita kuyerera parce que ni vya bindi nyene hari ukuntu abantu urumva baba biteze yuko ni vacances umuntu wese turaza kumubona tu vois umva abantu baranyagara nk'utunyegeri tout le monde est là ni vacances ni iki je ndivyo bintu nawe bica bimbihira sinkunda ahantu hari abantu benshi atari evenement banagiyemo imagine uruja muri arena ugasanga urabuze naho wicara no vuga nti harabisha cabiha pomwa ahantu hose uteza ugenda ugasanga abantu baruzuye abakamfrome cyane umva umenga habisha donc je préfère iyo hari abantu basanzwe iyo ata événement spécial ya vacances hari tukagenda turi normal tukaronka twese iyo twicara tu vois bikaba normal apana ko haba hari abantu bangana guki sinigeze nsohoka vraiment mugabo kameme je covid nayikuye ku mugenzi wanje vraiment yavuye hanze ntitwajana muri ayo manje mugabo ndazi ko bayimutoye niho nace nibwira je ko maze imisi nkorora naje ndategeza kwa ndayifise kandi vraiment warangiriye nabi mugana ntarakimena ko bari kandi abimubwira akadukororera ko ati wowe urakwaye covid hewe none yavyaheza yimpaye ntuzi pole sana ni mwana adakunda kavuyo oya none kavuyo we ubona karyoshe je ni misi habari match apana ngo ba diaspora ngo barino imisi nzi hari amafinale hari bikiuzuye abantu simva muhira ni principe yihaye cyangwa naho ni kumona asanzwe biri marasonera uko nyene sinkunda sinkunda yuko deja ni atabantu bahari uratambuka umuntu wese agaca kuma kuraba urazi ko dufisingorane yuko uzwi ukagenda kwicara ahantu umuntu akabona iyo uri aguma hindukira kuraba umenga arindiriye kugira fopa umenga arindiriye kuboregwa umenga arindiriye kuza gutamba tu n'as même pas le droit yo guhaguruka ugatamba nk'abandi umenga uri umusazi imagine hari abantu buzuye guki oya sinzi sinkunda full bimaze imisi bivuga ko mona muri kino gihe natari ko arashima kubishira ku mugaragaro yoba asokana n'umwe mu diaspora baririmvye baba mu gihugu ca Canada ayo makuru yo bariyo wahe nta mu diaspora tuzinanye ego hari uwonzi ari muri diaspora rimba ndabesha ari uwonzi ego twari kumwe muri Burundi bwacu n'ujya nyene ndiko ndavuga nitwanabona kandi je ujya musi je twari kumuna no muri concert ni normal turarimba twese numva mwaraje kubonana gute kubonana jare guhura twosohokana ntitunahure ntitunahure andor yamye arambwira ati ariko vraiment ngiye vraiment tutanabonanye kubera ufite umwanya agiye kuronka ko ari mugenzi wanje twobonana
naciye ngwara covid nta n'ubwo nabonye andore ya Burundi bwacu namubonye rimwe hama ngo tuzukana gute ariko benshi bavuga turavye mvanta wewe oya je numvise kabisa ngo mapenzi ni atari ngo warashaka kiraka cha Burundi bwacu ngo niyo yaguhemvye si loge ngo warashaka mu kiraka cha Burundi bwacu niyo yaguhemvye eroje wumvise yo mani vya Burundi bwacu byo guhembwa vyihoze reka tubandanye ivyatuzanye yego ni mona tubona yuko akora ama performance dasanzwe ibitaramo bidasanzwe bimwe mu bintu bitangaza ati uno mwigeme kubera kadakunda kuja kuri stage kandi tubona performance ziwe ziba zikaze cyane twarakubonye muri Burundi Bwacu Festival twarakubonye muri Celebrity Night uri kumwe na team yawe abakobwa babiri nawe hagati ama dance avec précision hari no wambwiye tujya ubwo si Beyoncé yashitse Bujumbura niriye banga zajya performance zawe ga mona nabanga ririmo urahamagara aba danseuse mugategura hama bakagukorera mix hama mukabiri icuye nyene mukabitegura hama mukaja kuririmba abantu barishiramo yuko vyoroshe babona ngo concert bakabona umuntu aje kuririmba ntibamenye tout ce qu'il y a derrière bon hariyo non plus badategura ibintu vyahatari indirimbo azizi ku mutwe arazagira playback mugaje vraiment ibintu bimfata umwanya ndahemba abantu umva ni budget yose nyene turarondera impuzu twambara tugategura hajya gutamba 15 minutes non stop ntivyoroshe ko nkonera kuri mix hama nyene ukaza nyene ukereka ibintu abantu nyene ivyo ushobora gukora sino ntabanga ririmo vraiment ni volonté nyene no gushiramo inguvu ugategura ntunebwe twataguye kubona performance za mu miseze cyari gitaramo cyabereye kuri World Beach urakora performance wazanye na zijya cucu nyene turavuga ati mona bya bintu bwa bundi ariko arafina ari serious tufate ko mona wakijya gihe n'ubu ari mona ameze gute mona wakijya gihe n'ubu batandukaniye he uravye aho geze ku cyerekeye performance no mu muziki wa muri rusange je trouve que j'évolue beaucoup kandi ndabishima Imana cyane kuko ntacyo twicoboje nari no gushobora no kubigerageza bigapfa ugasanga nshitse kuri scene ndabitaye byose biragiye cyangwa ugasanga ijwi riragiye birashika ugasarara ni Imana byose mugabo je trouve que j'évolue beaucoup ya hanyuma aussi je ikintu cyo kwiyumvira guperforminga ngo ntambe n'abantu ntange show canjemo umunsi nigeze gukora concert ndirimbira nimba naririmbiye abantu baborewe canke baba barushe ntavyo nibuka muri October Fest ndirimba umunsi wa nyuma abantu bashe bameze fu waranavugisha public ntinyishura narivugana nta numwe yakoma induru les gens ntibariko barandaba uyo munsi ndibuka twese twari kumwe na ba Bface na ba Fizo nyibiki muri iyo concert hama ndibuka Bface kintu yambwiye ati mona bizoshika ajya n'ama leçon udurigira ukurata utangiye kugira ama concert ati uzohura n'ama public adakopera uzohura n'ama public atari hari uzohura na public atari uko ntishaka irashaka gukopera ngabo ntibakuzi birashika ntibazizi indimbo zawe ati rero umaze kubona ico kintu kibaye uraduga wiririmbire ntugerageze kubavugisha uve ko baguhembe witahire camwani nta kuntu nakumwe nogenda ngaje ndirimba je nyene uko nyene ngo bampembe wama ntahe kintu nzokora sinzosubira kuvugisha public je nzoduga kuri podium ntange show hama manuke ivyo bintu vyango tuendere tusiendere wapi kuko simba nisubire ko banyishura urumva rero nzoduga ndabahesho manuke na Beyonce simona mbona avugisha public izo twenderera tusiendere nazazi ntavuga ngo niho muri arinjira agakubita show gushika heze bagacazimya amatara akavako kandi urumva uzobona ko utampembeye ubusa yuko kameme nakoze ikintu bije ku nguvu zidasanzwe ni Mokenzi aguma ava mu bwiza aja mu bundi tubona amakampani menshi atera amwegera cyane ariko asinya ama contrat menshi cyane dura kubona ijya PAM igira amasabuni amashampoo amagel de douche n'ibindi byinshi cyane naho batarishireka tubivuge kuko turi kumwe na Mokenzi ega ingumbirira kumvye tubavumisha yego tubavumisha none ko bakoranye n'icyamamare ego ariko ngaruka inyuma
nyirihe banga rya Mokenzi kuguma yizegwa n'ano makampuni? Non, j'ai à la base ndafise société igira service publicitaire. Je ndafise société ifise NIF ifise iki, donc niko kazi kanje ifise ndafise n'ibiro. Ça veut dire ego nivyo nkora. Ça veut dire yuko hari igihe barandondera ko barazi ko ndi muri vyo iyo banyizeye ndabaha strategie marketing ababwira tuzoposta uku tuzogiki tuzokwandika ibizokora video zimeze uku umva ndakora toute la bavyita gute la stratégie derrière iyo pub ce qui fait que biba vyoroshe kuza kunyegera jewe nzo gukorera ivyo vyose gusumba umuntu uzobwiye kuriha image gusa jewe alors que jewe nca guha nako kazi kandi kari inyuma yavyo nca ndagakora urumva ça veut dire des fois barandondera kubera baba basanzwe bambonye nakoze ibindi haya bavuga ngo l'argent appelle l'argent bakubonye muri bimwe abandi barakurondera abandi nabura ba propose urabwira je nsanzwe utabikora ukamubwira proposition ukayandika hama après ukamukorera pro forma umva niko kazi ndimo donc usanga domaine ndayikwiragiramo cyane gusumba abasanzwe bakora ibindi voilà. Ni Mona duheruka indirimbo yiwe ya nyuma ndafuha bakoranye na Kidumu ariko inyuma ndafuha tutasibe kubona ikindi gikorwa umuntu akiyumvira ati mbega Mona kubera atari ko araduhereza ibindi bikorwa imistari yarahagaze n'ubunebwe cyangwa hari izindi mpamvu? Mistari ni agarara ko mu featuring ndaririmba donc ntiba yahagaze mugabo ishure n'akazi birantwara cyane hama usina nka kubesha umuziki urabona ko utatwinjiriza nk'ibindi bintu usanga wahaye priority byinjiza amahera menshi ugaca usanga umuziki wawe utaye gatonya kandi ntiba bituvuye ko natwebwe il faut bien qu'on vive il faut bien turiha amashure il faut bien tugira iki urumva usanga watakaye gato je sindavyanka vraiment simperutse no kubwira najya nimperuka kuja muri studio je nibaze ko mperuka kuja muri studio muri featuring nyene mugabo ngiye gusora indirimbo yanje ni muri Kenya naho nagiye muri December passe urumva ndafatirwa cyane mugabo kamwe nari niyemeje yuko muri août ndibuka nari nafashe rendez-vous kwa Miri le 13 août nafise rendez-vous vraiment cyane retrouva muri confinement vraiment cyane ni Amiri vyapfuye mwanzogenda cyara mundi munsi muri août nyene uri mu gushika d'ailleurs ya canke usanga Mona mu vyo yihaye no mwaka ta ndirimbo rimwe azosora atarinze kurira indege. Oh mana yanje izo no bivamwo ganuze izo ndege nizi wanje niza papa wanje. Mona biriko biza kuguvu zidasanzwe hari amakuru avuga ko igituma utari kurasohora indirimbo ni kwera Mona uwo bahora bakundana bareka guherukana mu miseze niyo yamurihira ama clip video niyo yamurihira ama audio niyo yamurihira vyose ariko ubu rero urukundo rumaze guhagarara ubu ungo nta kintu na kimwe kiriko kirasohora. Ivyo nuravyemvanta kugira uryoshe n'ukuri ikiganiro tu inventes juste uremvanta yo je sinarihigwa n'umuntu dukundana jewe mbayeho kujya ko abartiste bose babaye mu Burundi tubaye ku ma sponsor n'abafana badusponsoriza babwiye ndagukunda ndashaka kurira indirimbo azibona nshoboye gutangaya uyundi agatangaya hama ugakora indirimbo nuko bigenda vraiment. Ariko Mona nta mukunzi arakurira clip video na audio? Clip video na audio ndafise umukunzi igeze ko ndihira clip mugabo ntisizu nizakea ni muzo natanguriyeko kubera hoho sinari bwaronka abantu banyizera ngo bashobore kuza baramfana gushika naho boshira amahera muri jewe urayibona ni hamwe nyene bugitangura nyene yego yandiye clip vraiment mugabo audio siwe yirishe nawe ne yayishe kubera yarabona ko ndayikeneye nkaba mfise an audio nkeneye kuyikorera ntuzeye nuko yari yumvije nawe ne audio yego kiri mu vyo umwibukiye banyakera cyane gose kiri mu vyo umwibukiye ya ndamwibukire ashaka kuba yarankoreye ibindi bisumba ivyo wese wawe ndi yagura iPhone maze utunga iPhone nyinshi we arete ihe wawe ndi yakubwira ati aha yinkwana aravuyemo mugarega nivyo iPhone n'inkwano ntuzi ega nivyo iPhone n'inkwano umuntu anguriye iPhone nta nkwano nose oyaha mana yanje nta telefone yanguriye uraho oya wa wundi navuze none wewe wanguriye telefone n'uyu uri kuravuga Sajwise yanguriye telefone none iPhone ya mbere watunze ni Sajwise ayiguze Sage nivyo
uramuvumishije we muri kino kiganiro se numva none aguhaririza mbwa ntacu sawa tubandanye ariko bisa navyo bisa navyo uyaranguriye n'ibindi bintu none umuntu mukundana ntimwamukundana ivyo uri kuravuga n'ibiki bije kumva idasanzwe ni Mona yava ni yaja tukuma tumubona aguma aja mu makompetisi atandukanye haraje Primus Star Mona aragiyeyo bimwe mu bintu tutari twiteze aragize live music kuri performance imeze neza ama danse avec précision ibintu bimeze neza turavuga tuti uno muntu Merci que l'on avait chez nous. OK, merci beaucoup. Bimeze neza tubona ku isaramu nyene ni matari wa Mona nyene dora dukorana ibiganiro cyane yari wewe yari uwo musi je nibaze ko ndabantu ndi abantu benshi batandukanye umuntu wo muri emission ni Mona atandukanye n'umuntu Mona musanzwe muzi pite muzi oya mugabo na muri emission na Mona mu buzima busanzwe nico kimwe ce que je suis là ndi Mona Walda vraiment mugabo Mona Walda atandukanye na Mokenzi wo kuri scène je mpora mbona umenga turi abantu babiri batandukanye batandukanye bihe sinzi mbona umenga c'est pas la même personne hari gihe wombona nicariye gutya umbonye kuri scene nyine ukavuga ati niyo kumenga aho akarataragurika cyane ko kari gatekereje muri interview umenga ndabantu babiri batandukanye ya bice bikuzamo gute ngo uje guhiganwa mu bantu 70 utowe usigare mu bantu 10 ho wavyakiriye gute byanjemo gute guhiganwa 15 millions we 15 millions none wumva samahera ntora mwibarabara nompe ndetse 500,030 urazifise zimwe urayakeneye ya ndayakeneye nayo ukeneye mve nani ico kibazo 15 millions ivyo kurabaza ngo byamfashe gute 15 millions ivyo bindi kurabaza n'ibiki kandi warumbwira ngo 1 milliard c'est quoi nta 1 milliard ndavuga mpora mvuga 1 million c'est quoi kubera 1 million aranyorohera kuronka mwa 15 millions icari imwe bro quand même c'est 15 fois 1 million sunu yatora mwibarabara utayakoreye murundi nawe ugira uronka idiri ya 15 millions utari umuntu asanzwe akora business izi ntazi byo wagira sha nigakugwa ku idiri ya 15 millions donc pour moi yari diri cyamwani umuntu uraririmba nawe tu as tout ce qu'il faut ama critères yakwiza ikiza kukugora nuko peut-être uri mu bandi benshi babizi uko nyene ku wawe kandi usi umaze umwanya muto uririmba ni gico tuma bagutora we bakareka abandi bamaze imyaka base n'indimbo nyinshi gusumvya mwana avuga ni mana toute façon comme twiyandikisha en ligne nta uzopfa amenye ko narimo nta uzontwenga cyane apfa kurungika muganza numva ndi muri 10 navuga ni mana ni wewe ucu vyakira gute Mona ntitwari tumumenyera aririmba live music umuziki wikibiriraho ho wavyiteguriye gute kugira ngo dushobore kubona ibintu bitagucisha mu ijisho nkabiki nabi twararepese ni jamena ngize live ejo ce qui fait que twararepese vraiment twararepese baradishifra twari dusaba musicien beza cyane bari mu bambere bahora bavuza neza kandi bahora bavugiza n'aba star bo hanze yo baje kuririmba ino baradeshifra neza indimbo zacu turaririmba mugani twakoze na repetition nyinshi twarepese iminsi 3 kandi naho ni twarepeta rimwe pangu kuraririmba ngo ngira ndirimbe kuvisa gushikisa nto ndarimba we warazi ukaririmba iyo ndirimbo rimwe mukayisuramwe kabiri bikabiheze ugacutaha ukagarukeje mukayisuramwe kabiri bikabiheze hama Imana ikiramfasha vraiment sinuvuga ngo unaririmbye nabi c'était pas parfait il est vrai nta nyambo ibura gahonze twavuga mugabo je suis fier de moi kuko ryari ryambere ndabikoze ndibaza avec le temps bizoni yaméliore yego ufise indirimbo nyinshi kubera ikugira shwa ugutora iryandirimbo mu ndirimbo nyinshi ufise akabari yuririmba mu ndirimbo nyinshi zanje je ufise no kugira ngo ndazi na style ndirimba we sinzi ko ari R&B sinzi ko ari dance hall ntavyo nzi je ngenda nkabona ivyo ndiko ndaririmba ari ivyo nyene donc hageze ko ntora indirimbo bovuza live niyumvira indirimbo yoba igendeka nk'indirimbo zisanzwe ziba ziri muri live shenimvira yakizomba iratuma gusumba ajya marape yanshaka gusumba bije bintu bya geme umenga na ma electro ntazi cantoririya mugabe igitwenza nuko competition aracabandanye sinzo guma ndirimba tell me nzoba oblige kuziririmba nizo donc voilà nuko natoye tell me abajiwe barabahungu gushe gumabwira ngo tell me boy ariko si wa provoca vraiment
je hari umwe napromotse nariko ndaperforminga n'indirimbo haya tuko turaririmba nta muntu tuba tuko turabwira exactement tuko tubwira l'ensemble y'abatwumviriza hama ya fare kwactinga nk'ivyo uri kuraririmba urajana na temu uri kuraririmba ya ntibirahera kwa Mungu barakuramo batatu bigende gute bifuza kugutora mona abifuza kuntora kandi muzomukoze cyane nukuri ndabibasavye miliyoni 15 vraiment ndazitware urumva kandi ikiryoshe muri iyo competition nuko hatsinda abantu batatu bose batahana 15 millions ce qui fait que nimba usanze ukunda Bface canke Double J canke nde naje urashobora kunshiramo twese turashobora gutsinda urumva urungika SMS kuri 190 hajya anye numero urungika kuri 190 muri SMS ivyo wandika igiharuro kabiri je ndi numero 2 donc urungika 2 kuri 190 hanyuma ugacuca kuri page ya Primus Burundi ugacugira like na partage ego like na partage ariko nababwiye ni étoile 190 étoile na étoile ni urandika 2 muri message hama hajya urungika ugaca wandika 190 kujya uhora wandika 70 combien ucandika 190 ntabindi kandi uvota rimwe vote ya kabiri yishizemo ngo système ciyanula numero imwe ivota rimwe donc ufise numero ya connect ni ya limitere hose uvote urishobora kwa kundi ahandi nibaza ko dutwaye 15 millions cyace twavugana ko tusonywa imiyabi twara muri miyabi rero urasarawe uzahogiye kandi rero ndashaka kubwira ikintu abantu turakunze kubona abantu badusaba amavote tukavyirengagiza ukiyumvira ngo ngo ukabirengana ukavuga ati ko ngoma ndamona ahantu hose bariko ramuvota abandi ndishyure ukabona umenga we nta mwanya ubifitiye haje uri kuravyimvira gutyo n'abandi igihumbi bariko yumvira uko nyene kuwawe niho abantu niyo hageze amatora ya politike bahora bahimiriza abantu ugize iyo mind yasinja gutora abandi bagiye ijwi rimwe ntaco gica n'abandi usanga ijana ariko yumvira uko nyene ugaca usanga ni hamwe kuri population ya 12 millions havose umuriyoni kubera bagubye yumvira ngo bandi baragenda kandi umva ayo matora acaba nul kubera dans le sens yuko la population la majorité de la population ni yavose ce qui fait que ntimumwe mwiyumvira ngo amandi bariko baravota turayakeneye ayo mavote ntimushobora kuba mwibaza ba stress abantu bariko bahiganwa amasese barimo ubwo muri kure supplier abantu urungika ndakwinginze mvota urumva urazi stress yuko umuntu aguma azakubwira twege turi muri zindi stress z'ama groupe ya Primustar ya tuja mu studio session turaja mu repetition uri kurahiganwa ukazubona like z'abandi bantu ziko ziraduga ziwe ziricaye kuva imana ndambaye ibara umva nimuvyirengagize tubasavye vote vraiment mu vote murungika iyo sano na tumenga ni 50 message n'amatari 100 francs ni rimwe ni gusa hamugaca ugenda ukalikinga ugapartage nta kindi vraiment muzomukoze no mukabare muhuye n'ikireyo kikugurira nkeswa amahera imagine ijana vraiment quand même ko kundi handi mona iyo twara 15 millions niki kintu cyakoresha je nomanza kuri ishure kubera 4 millions 4 millions 4 millions n'amahera make ni 2 millions ni 8 millions ku mwaka wa mbere waraheze non si umwaka wa mbere semestre ni 2 millions quelque chose hama mwaka urimo ni 4 millions nko ku mwaka ni 8 millions quand même 8 millions kandi umwaka wa mbere ngo mu imyaka ibiri ugira ndamare none urahera none ntiwamaze kuri hano n'amasemestre abiri oyi semestre ya kabiri ntenda turariha mu matranche nemwe mwaza turariha mu matranche ni kuri leadership abigaye barabizi turariha mu matranche birakunda ce qui fait yuko nobanza nkaheza kuri ishure vraiment byose nkabikuraho hanyuma oya 8 millions sindi ha 8 millions nyene umva to waheze 15 millions hariya namaze kuriha mugabo urumva no kuramwo hama ibindi nyene tugaca tu investisa mu migambi yo kwiteza imbere dusanzwe dufise nyene ni hama dusigaye tukara nyene twongeza ko dusanzwe dufise tukaraba ko tworeka kugendera muri taxi pass peut-être kuko aho ubona izi taxi ziradutwara amahera menshi cyane mutama niyo mubwira akakurekera imwe none hajya muri zijya mbona haje Yesu umutama wanje je wenyene urazi ko atana permis fils bari yumiwe ngamwe bamambare nushaka umuduga ntuzi no gutwara hanyuma msingone niko abavyeyi banje batembera ntibanyizeye sinzi gitumba ngo umenga bangira nje kugonga urumva je ndi muri uruka kwa kuntu abana bakira badoresa bakiri bato abavyeyi batabaha imiduga bakarinda kuyiba je le fait yuko bazi yuko ntazi gutwara kandi ntanagira na effort go ja kurondera permis ndayice
ntibashobora kwemera nanje nkaba ntari umuguruguru urana abakobwa ntitwiba imiduga ngo tuko turigerageza ivyo navyo tubwira si fait que ndindirengira kuronka uwanje kugira ndavyige kandi biba birakunda muri 15000 yo cyane gose ntibashaka ko kameme ntera imbere mubona niyo atwara imodoka y'ibibazo bateye imbere wenzo bane imbere we none usugutera iryo siterambere haya ajya siterambere vraiment kuronka umuduga kandi si wongira ngure toute façon navuze nti hari ibindi ama priorité asumba ivyo vyiza no kugwiza kuko wajyanye umuduga mu Congereza bavyita gute ni liabilities ni si simora ko ari asset atari uko vraiment uri kura ucisha amahera ntacu urakugabaniza peut-être izo dépenses umwana wone uratanga ama dépenses yandi entretien yiki hari yandi bavyita gute hari yandi ma priorité yandi yo tuma amahera agwira gusumba kuyashira mu muduga kwa kundi ahandi mona ninamona haciye kandi ndababwira nti kucerekere gutora nibaza ko n'umwanya mwiza wo kumva kakamo ka mona cyo mukanyesha ndagutora yo uvangaho no nchimva nganda gutoye kwa kundi ahandi hama n'abandi tumutore si kwa kundi ahandi biba bifise impwemo 15 millions mu misi zo ndatangura ndakwite madame 15 millions madame 15 millions muri soirée de lancement ariko ari présenta ngo nitwa naka ngiki ngo ama ngo bantu ngo mushigikira ngo murabizi vraiment yuko ngo kuba bamaje ngo yumvise gute ngo uri bose kuri muranga ngo je vraiment nimvise neza nashima Imana ngo kandi vraiment ngo ndabimerita ngizo 15 millions ndazimerita urumva rero nanje ndazimerita mona twamatubona hanze kandi mu Burundi twarayibonye hanze turazi Beyoncé na Jay-Z twarabonye Chris Brown na Rihanna ibujumbura twarabonye Roriro na Sean Queen mona ye wamaze kubona umuntu type nyene wa fresh muri no industry ririmba avuga ati ndabona umenga bijanye two kundana ndabona no muntu atacu bitwaye nije umutima wiwe cyangwa mutiza umutima wanje nimba hari yo barinde Ce n'est pas une question yo kutaba fresh actually bari benshi barahari bari fresh bari bon babagenzi banje tuvugana neza twohuza n'ivyiyumviro gusa bon ntibipfa kwizana gukora uruwa fresh like sindi muri chasse sindakuraba ngo ngo ndashaka umutipe ngo reka ntoruriya no ifo nabone ko umuntu anyegera amakanye interesa hama mugabo apart ça aussi la majorité y'abahungu muri industry barafise abasheri abagore babo turazinanye abasheri babo turazinanye like voilà c'est iyo batafise nta kibazo sinivyo c'est pas ngo hariho domaine iri exact ndiko ndaronderamwe umuntu no umuntu dushobora guhurira ku kazi dushobora guhurira hehe dushobora guhurira pa wundi mugenzi dushobora guhurira muri industry ni ibintu ntariko ndavuga ngo hajya hano ndiko ndaharondera umuntu ya kwa kundi ahandi mona vyuse ni kiye kintu cyambira ko ndarabisaha mvyukiye koko mvyuka ntevye urumva ndaraba ko ari 10h ndaraba ko ari 6h nikanguye sinzi ndarabisaha vraiment mona nihe ndirimbo yo muri imvye y'Uburundi adashobora kumviriza avuga ati bivanye n'ingene vraiment ibintu vyo nama numva ntabikunda niyo bombwira gute non c'est pas ça ngo sishobora kuvyumviriza uko nizo tudakunda uraja ahantu bakayivuza ivyo ntibiba bikuraba kandi ivyo udakunda ntibisubira kandi bataba bikunda je ndanka umuntu avuga ngo nakaririmba nabi ngo ari indirimbo zibishe nkande wowe uri population y'Uburundi yose tu vois nshobora kuba ntari umuraperi ntakunda rape mugasi sincanza kuvuga ngo Bifese arimba nabi tu vois ni ibintu ndanka umuntu avuga ngo epanga ujya ngo ntacarimo no niwe udakunda ibintu vyiwe hariho umuntu ari muri replay indirimbo y'uyo muntu ijoro ryose donc c'est pas nta ndirimbo hari iri exact ngo ntuba naragize kandi ni nkuko umuntu ashaka kurimba indirimbo nziza no musika bahita undi musi agaskwata ugasanga ntibayihita ntibisigura ngo ibikorwa vyiwe bari bibi ni juste que amachance ntayo yaronse kuri iyo yindi canke irevre ntiyari ryoshe nk'ijya yindi mugabo ntibisigura ngo batatana wafise canke ngo akora nabi akabazo gasana kanyuma ni Mokens imisi yose mu biganiro dukora ntaburamwe karori atanga ka Bface on the floor benshi bakanavuga ati bo barigeze no gusohokana ibintu bimeze neza naho batagomba kwitubwira ivyo urukundo rwa mwe na Bface ubwo ni mwari bwakimya kimya nyene hataragara ko abafisa amakamera n'abakurikirana no ibyaciye bura no makamera yacu babimenye wapi
wapi vraiment n'umugenzi wanje cyane kandi n'umugenzi ndamuvuga kubera niwe niyumviriye umuraperi mu mutwe mvuze umuraperi haza Bface. Bface niwe mugenzi wa mbere natanga kuronka muri industry kuko niwe yari mu ndimbo yanje ya mbere yangiriye intro savziri vraiment muziki vraiment umuziki usohotse yanaca nanyandikira agira commentaire umva niwe muntu vraiment wa mbere ansutena cyane ufite nibaza ko mu kumutanga uburorero ni kwa kundi gususanga kwera muri proche hari ukuntu usanga wamuvuze gusumba abandi kubera ariwe muhura kenshi ariwe muvugana kenshi kubera harimo n'ubugenzi yapari yuko harimo ubukorege bwo kuririmba yego umugabo vraiment wapi arafise umusheri kandi yo kuva kera kandi n'umusheri wiwe turazinanye donc n'umwongo umwe uronzi yego umwongo umwe wonzi inyoni kandi akaryoshe ni karyu ivyo bintu navyo ngira je bona niki kintu cyagikina tuva ngatavuze ni muntore ni murungika 2 kuri 190 amamugire like na partage kuri Primus Burundi ku ifoto yanje mona ndagushimire nizere ko tuzosubira tuje kujya 15 million ndagutwara imyami kunyu cyacu tugaruka acha tugaruka yaheze bwaraca kwa kundi mona shitseyo niyo garuka ko kuri reka ndabashimire mwebwe mwese mwahaye ivyo murimwo ndagura ati big up son kuri micro reka ndabashimire mwebwe mwese mwahaye ivyo murimo murabana natwe kuri micro ari Juste Egal I remember from Morisa behind camera yari umusaza Blackman mukaba abandi ndiri biza vyose byo kumufukana ku mubiri bye bye ciao hasta la vista ula ushlo mushlo hoshlalon